mu ntumbero bihaye yo gushigikira abageze mu zabukuru ndetse n'abagendana ingwara zidakira, umugwi w'abaganga bishize hamwe ari bo Keep Care wa Health bogora amagara barasozera ibikorwa by'umwaka w'2023 bawusozerera ngaho mu kigo c'abageze mu zabukuru citiriwe Umweranda Elizabeth kimaze imyaka irenga 10 cyo muri commune ya Gihanga mu ntara ya Bubanza. Vyari ivyishimo bidasanzwe karakanyamuneza kuri abo bageze mu zabukuru abari bagendeye ndetse n'abari bagendewe abatwara ico kigo ndetse n'abari bari ngaho bose. Inyuma y'umwidondoro mama Monica Niyonzima yaratuyagiye uko bakiriye iryo gendegwa ndetse n'intumbero nyamukuru yatumye biyumvira kwegeranya abageze mu zabukuru. Kw'izina ryanje n'izina ry'abavukanye dusangiye ubutumwa muri kino kigo, ariko cyane cyane kw'izina ry'abageze mu zabukuru babungabungiwe muri kino kigo citiriwe Umweranda Elizabeth, twina akanyamuneza kadasanzwe kenshi kandi kavuye ku mutima, kuko mwatwibutse mukaza kuturamutsa aho benshi bagora kuhashika kugira ngo mushigikire kandi muremeshe abageze mu zabukuru, aba bavyeyi bacu barerewe muri kino kigo. Imana nibaduhezagirire. Intumbero nyamukuru y'ukwegeranya abageze mu zabukuru, bwa mbere n'ubutumwa bw'umuryango w'ababikira bene umukama ko watanguje yifuje ko baramira abageze mu zabukuru bari muri kino kigo no mu bindi bigo. Nta kindi twifuza atari uko tubaramira ku mutima kugira ngo basozere ubuzima bwabo bwo mu zabukuru imitima itekanye kandi inyuranye n'Imana. Nayo Kabaraga Saido arasanzwe aserukira imbere y'amategeko ishira hamwe Keep Care wa Health bogora amagara. Inyuma y'umwidondoro yagiriye ko tuyagira icyatumye biyumvira kugendera abo bageze mu zabukuru bo mu ntara ya Bubanza n'impamvu bahisemwe umunsi wa Noeli. Ni muri ya ntumbero yacu muri bya bikorwa byacu twama turiko turakora muribuka mu gihe giheze hari nk'iki gihe twagiye kuraba abageze mu zabukuru bo muri ikigo kiri muri Rohero. Rero ni muri iyo ntumbero nyene n'ubu twaje gushigikira bageze mu zabukuru bo muri iki kigo c'Igihanga St Elizabeth. Ego nkuko dusanzwe tubibona burya abantu bakuze mu nyuma barahinduka bakaba nk'abana. Ubwenge bwabo uri kuraraba butera bumanuka buja kuba ubw'abana. Rero barakwiye ko umuntu abashikako nabo bakanezerwa bakabona yuko bashifise bashigikiye kujya umwana akiri mutonya abafise abavyeyi bashobora kumushigikira. Uti none mbega vyo bari biki bibahanga muri ico gikorwa biyemeje bifuza gushigikirwamwo n'uwo ari we wese abibashije? Biragoye nivyo ubutumwa bwacu twebwe hacu n'umuryango wa bene umukama, buri muryango uragerageza gutwunganira kudufasha kuko nibo dutunze, ariko turakeneye abandi bagira neza nkuko mwabitweretse mukaza kudufata mu mugongo. Turakeneye ko hoba abandi benshi ndetse mwo tugira imbere baza kudushigikira ndetse mukatuvugira imbere kugira ngo haboneke abaza kudushigikira, kuko muri iki gihe muravye ukugene isi yahindutse n'ivyayo ibiciro biduga
kugira ngo dushobore gufungurira aba bavyeyi ni igikorwa kitoroshe kuko ntushobora kubabwira ko ari ico wabuze ntibabitegera. Rero nkaba nongeye gukenguruka cane cane ishikanwa mwadushikaniye, ariko nizigiye ko ejo muzogaruka ndetse mukadutera n'akamo abandi canke n'igihugu nyene adutwara bakaza kudushigikira, kuko noneho n'abari ngaha n'abana b'igihugu bakeneye kuvuzwa, kuko uburyo bwo kubavuza n'ukuri buratugora. Murazi ko imiti yazimvye, ni ikibazo dufise kitoroshe, bikenewe ko turonka abadushigikira mu buryo bwo kubavura no kubabungabungira ubuzima bw'umubiri, kuko ivyo bakenera ni vyinshi. Hariho bamwe atakiva no mu nzu, atakimenya ko hageze kuja aha na hariya, vyose ugasanga biragoye. Tugaca dukoresha uburyo bwinshi bw'amazi, hanyuma bikadutera ikibazo, ndetse na Regide zikatwaka amafaranga menshi. N'uburyo ubushikiranganji buba bwadufashije umwaka ntuhere, kuko amazi dukoresha ni menshi cane, bidusaba kumesa umwanya wose, nuko aba turiko turaboza no gusukura aho baba. Hanyuma ivyo dukeneye ni vyinshi cane, dukeneye gushigikirwamwo. Nk'uko buri muryango wihihangiro, ihangiro ry'ishirahamwe Keep ya wahise mu mwaka wa 2023 ryari irihe, n'ibihe vyabangamye? Mbega ihangiro ry'umwaka wa 2024 ryoba ririhe? Mu majambo makenya ibikorwa turiko turakora muri uyu mwaka turiko turasozera wa 2023, nukuri ibikorwa nka vyose twarabikoze. Hariho ibintu dikote technique vyakozwe, ndetse n'ibi turiko turakora, turiko turasozera umwaka, n'ibi murabona ko twashoboye kubishikako. Nta kintu coba caratugoye muri uwo mwaka vy'ukuri, nico twifuje kugira ngo dukore tutakoze. Intumbero y'uwo mwaka tugiye gutangura, turifuza yuko twotera tuja imbere, kuko hariho ibintu vyinshi turiko turategura ndetse no ko association yacu ishobora kugera ku rwego rwa kure, ikigira imbere. Turiko turabikora, turi kumwe n'umuhinga, turi ku kivi, kandi twese twararose umuhinga ashobora kudufasha, akatwereka yuko ingene projet zigira imbere, tukamenyekana imbere. Kare twari ngaha ni vorokare, turifuza kugera kure, tukamenyekana mbere no ku rwego rwo hanze y'igihugu. Duheruka kugera mu maprojet ya Nations Unies, barashoboye kutwemerera ko dushobora gukorana, tukagirana partenariat avec Nations Unies. Mbega nk'ishirahamwe ry'abaganga bishize hamwe, nihe bifuza kubona Burundi mu gisata c'amagara y'abantu? Nkuko mubivuze, twebwe turabaganga, turabavuzi, twaragiye hamwe. Rero tugiye hamwe, dushizwe hamwe n'umuntu atari muri uwo mwanya, ntari ngaha hafi, mugabo ari kure, ari mu gihugu ca Canada. Uwo nawe si uwundi, ni umufasoni akaba n'umuvyeyi Mvuyekure Desiderate. Yaradushize hamwe, aradushira hamwe, aratwegeranya, aradufasha, aratubwira wewe iciyumviro yifuza. Ati ndifuza yuko nofasha abantu mu ngwara zitandukanye ndetse no mu bihe bagezemo. Ni intumbero rero turimwo, ni ibi bikorwa turimwo. Twebwe twiyemeje kuraba ingwara, ivyo bita les maladies chroniques. Izo ngwara rero ni ingwara zidakira. Hariho diabete, hariho hypertension, izo nizo dushira imbere gusumba izindi. Murazi yuko diabete ntikira, hypertension ntikira, ariko hariho na bari vulnerable, surtout aba bageze mu zabukuru. Nivyo rero mu majambo makenya twebwe turiko turakora, dushaka
murazi yuko muri ivyo byose abantu bahura n'ingorane nyinshi muri ivyo. Hariho kutashobora kuronka umuntu agufasha muri izo ngwara ubugwayi, imiti iragorana, gufungura, umuntu agwaye diabete afise ivyo afungura bitandukanye n'ivyo abandi bafungura, ico bita regime. Ivyo byose turavyifuza kubigerako. Ivya hypertension hari ababa bagwaye cane cane aba bageze mu zabukuru usanga bafise izo ngwara. Aho rero nico gituma mubona twashatse kwegera abo nyene cane n'abandi tuzobashika ariko na cane abanye bakuze bageze mu zabukuru. Jewe mu majambo makenya ico twosaba tubona twosaba leta nuko yo kwitaho abo bantu basa n'abahebwe, abo bantu basa n'abatibukwa, kumbure nuko ngira ngo babageze mu zabukuru nyene, ariko nibo batureze, nibo batuvyaye, nibo batureze bakadushikana ngaha. Turifuza rero ko babashigikira bagasozera neza, nimba ari uwitaba Imana akitaba Imana agasozera neza. Twobamenyesha ko kara kanyamuneza kadasanzwe ku basanzwe batwara ico kigo, abari bagendeye abageze mu zabukuru. Abo bageze mu zabukuru baravyinye, baratamba, baratarika, byari biryoshe koko. Banabandanije bipfurizanya umwaka mwiza w'2024, aho bifuje yuko mu mwaka w'ibikorwa biganisha ku iterambere we wese yarari muri ico kibanza, ndetse no guhezagira we wese afise uburyo kugira ngo aze yumvira abageze mu zabukuru, ngo kuko iyo bageze mu zabukuru ubwenge bwabo butera buba nk'ubw'abana, aho usanga yuko hari byinshi baba batacishoboje. Je nitwa Nduwarugira, iyi ni The Real TV Show.